muri no minsi biraharawe aho usanga umuntu afise video canke foto yifotoye ariko ariraba canke ugasanga abantu bari mu makupre rimwe na rimwe umushaka musaba ati mpa foto yawe canke video yawe uri gusa sivyo hanyuma gace kabiri mu gahebana wa mushire wawe akaca agomba gukoresha za video zawe canke bivanye n'ikintu mupfuye agashaka gukoresha za video zawe canke za foto zawe mu gutera ubwoba canke uwo wese afise video yawe canke foto yawe uri gusa agashaka gutera ubwoba mu kukwaka amafaranga canke mu kukubwira ati kora kino kintu kugira ngo zino video zawe sindazishire ku mbuga ngorokana bumenyi. So rimwe na rimwe turabimenyeye ku mbuga ngorokana bumenyi nka Facebook ndetse n'izindi mbuga nyinshi aho dusanga ama video canke amafoto y'abantu bari gusa abantu baba postinze, donc umuntu ugasanga arihevye, donc umuryango ukamaramara, abagenzi bakamaramara ndetse nawe ukamaramara ukabura ukuntu wifata sivyo. Ino video rero ije nk'inyishu ku buzima bwawe, ije nk'inyishu ku mutekano wawe, ije nk'inyishu ku bibazo byawe wari ufise. Donc birashaka usanga hari abagenzi bari bafise ico kibazo canke nawe wari ufise ico kibazo. Ico dukusaba rero nuko ukora subscribe kuri Naason Star Tv kugira ngo video nk'izi sivyo uzizironka ku mwanya sivyo. Subscribe yawe turayikeneye, commentaire yawe turayikeneye sivyo. No kwandika Naason Star TV kuri YouTube hanyuma ugakora subscribe sivyo, bikaba vyiza kurusha sivyo. Subscribe kuri Naason Star TV. So reka rero tugende intambwe ku yindi. So icyo usabwa rero nuko unja muri browser yawe nka Chrome sivyo. Chrome ndibaza mwese murayizi. Okay? So tuyinjiramwo Chrome yanyu ngiyi ngaha mwese murayibona. Tuyinjiramwo, okay? Karorera ko yuguruka. Yugurutse donc ucuza ngaha ukandikamwo stop ncii.i.org sivyo. Searchinze icishikira ngaha. Iyi niyo tugiye gukoresha kugira ngo ukingire foto zawe ufise ndetse na video zawe umuntu afise agomba kuzikoresha ibindi bikorwa atiri vyiza sivyo. Ico tukora ngaho tuza ngaha create your case. Aha hantu murahabona ndibaza mwese. Create your case wahinjiraho. Donc ugomba creating a case yawe yuko hari umuntu agomba gukoresha foto zawe canke video zawe uri gusa sivyo. Ucuza hamusi uja kuri agree sivyo. Murahabona mwese kuri agree gafyondako. Hanyuma bakoza ko uri munsi y'imyaka 8 imyaka 18 canke uri hejuru y'imyaka 18. Dufata kuri hejuru y'imyaka 18 par exemple sivyo. Ucuca ngaha kuri 18 or over. Uri munsi ya 18 usonda kuri under 18 sivyo. Tufyondako habacha kubaza who is in the image or video. Donc ni ndari kuri iyo image ni wewe. Tufyonda kuri myself, okay? Ni bari wewe kuri myself canke ni wewe n'undi mugenzi muri babiri canke muri batatu sivyo. Ni me and someone I know. Ni tewe n'undi muntu nzi sivyo. Canke someone else. Someone else ni n'undi muntu wewe nturimwe muri make muri iyo foto canke muri iyo video nturimwe. N'undi muntu umugenzi wawe uzi sivyo. Tufyonda kuri someone else sivyo. Reka dufate rero ko ari wowe. Tucanga kuri myself. Hanyuma tukavuga ko I'm in a public place sivyo. Niho tutagufyonda. Tufyondako ufyonze ko I'm not sivyo. I'm not also minute sachange I'm full cloth. Uvuze ngo donc uri gusa sivyo. Uri gusa canke wambaye aka underwear sivyo. Uri gusa canke wambaye aka underwear
canke wambaye iboka sivyo. So reka dufatire ko uri gusa kuri aha ucuze gufyonda kuri aha hambere aha nuja gufyonda aha urabona aha nufyonda wafyonda ucuze ngaho gufyonda ngaha kuri yes. Okay, tugafyonda kuri yes bibaza ko mwese muhabona aha gafyondako then ukaza ukonga gafyonda ngaha kuri ngaha muhabona kuri yes kandi yes gafyondaho then ucufyonda kuri next. Hanyuma ucumanuka ino munsi ukaza guselectinga ya foto canke ya video tuca gafyondako ikigutwara muri galeri. Muri make inge dusubira inyuma gatoyi uselectinga video 20 canke foto 20 kuri case imwe. Nimba ari foto nyinshi wagize canke video nyinshi wagize uselectinga video canke foto 20 zitarenga zishobora kuba munsi canke zikaba 20 muga ntizirenga 20. So rero dufende kuri select. Okay, par exemple nta foto dufise turi gusa reka dufate ni foto nk'izi par exemple izi zine hanyuma down hanyuma za foto zikajaye hanyuma creating a password reka dufate password kanaka password utaza kwibagira. Donc password ni ibiharuro. Donc bakubwiye your password must be 10 at least 10 characters long. Donc itegezo kuba ibintu 10. Donc indome 10 canke indome n'ibiharuro ndetse n'agasymbol bunga bikwire 10 bitaja munsi. Then tucanga hamushamwo email then next. Okay, so washizemo foto. Okay, awara selectinze foto. Okay, no wa selectinze foto ngaha. Okay, then washizemo and the person in the image videos I select waheje guselectinga ibi waheje kuselectinga password washizemo email yawe washizemo ushiza ngaha munsi ukemeza utu tuntu. Voilà, usanga munsi ukemeza utu tuntu utu ukatwemezako. Okay, twemejeko tugira submit mwese murayibona. Donc ahantu muri make turahejeje create ntuze ya case yacu twahejeje yahagiye kuko gisa n'ikeze via foto yawe za video zawe wa selectinga aha ubu ziba zimaze kuba safe. Okay, ziba zikingiwe. So rero nuko ushobora gukingira foto zawe kuri social media. Donc ifoto zawe canke video zawe ntihagire umuntu azikoresha mu buryo butari bwiza mu kugutera ubwoba mu kukwaka ibi mu kukubwira ngo nkorera ibi n'ibindi. So rero nimba wabaye intéressé n'ino video ico ushobora gukora nuko urashobora gutereshaje iyi application ikaba application ujanga kuri kayitereshaje aha kugira ngo uzoyikoresha. So merci beaucoup ukore subscribe kuri Naason Star TV. Merci.